Turabahaye yambo mwese banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye mu makungu atandukanye muri ku mugabane w'abanyamerika mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya barijya nino ku mugabane wa Aziya muri Afrika mu bihugu nka Zambia, Kenya, Uganda, Afrika du Sud, Mozambique, Malawi, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri mu burengero muri Congo, mu buraruko mu Rwanda, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, abari mu ntara ya Burunga, intara ya Butanyerera, intara ya Buhumuza, muri mu ntara ya Bujumbura, abari mu ntara ya Gitega, intara ku mugwa mukuru wa politike nyine, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugera kaho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ibintu birabandanya kuyangara ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho rero hariko hagenda herekanwa ko umutekano isaha n'isaha ushobora guhungabana. Abapolisi, abasirikari batanguye kwimenyereza ukungene bashobora gukinga mu gihe ivyo vyose bishobora kuba bishitse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose bikaba vyerekana ko rero hari amakuru ariko arava mw'iperereza ry'igihugu c'u Burundi avuga ko umwanya ku mwanya ibitero bishobora kwiyadukiza, hama kandi abanyagihugu nabo bagaca baja mu mabarabara bakagumuka bagashigikira abo bantu boba bagavye ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni ingorane zikomakomeye cane ibiriko biragenda bivugwa, ibiriko biragenda bishika. Abagwanyi bari hafi n'igihugu c'u Burundi bari ku ruhande rwa Tanzania. Makamba ngo yoba ariyo target canke itumberewe kugira ngo igabwe ko ibitero. Hari abari bazi ko ngo bazokwinjirira ngaho mu buraruko mu ntara ya Kirundo bavuye kwa Kagame. Ko rero ngo abarundi basanze bariko barihenda mu makuru batari bafise, nuko Makamba ngo yoba ariyo itumberejwe ko kuzogabwa ko ibitero mu bambere, igabwe ko ibitero nabo bagwanye nyine bariko baragaba ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi, bavuga ko nyine aribo bazohita bafata ivyo vyose. Abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi rero bakaba batanguye kubona ko iyo ntara yo mu bumanuko, mu ntara ya Burunga ngaho Makamba, amakomine atandukanye yo muri iyo ntara ari yashobora kwinjirirwamwo. Hari abagwanyi bariko baravugwa ko boba baherereye ku ruhande rwa Tanzania, kandi ko bashobora kujabuka umwanya n'umwanya bakagaba ibitero ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu birakomeye cane. Nayo kandi nyakubahwa umushingamateka Agathon Rwasa arabaza ati bamwe bidigadiga ngo banyatse umugambwe bari hehe? Ati bazogaruka amatora abaye, ko ata kintu bariko barakora, ko bavuga ko banyatse umugambwe kandi ko bawunkuye mu minwe. Ivyo bavuze vyo bari ukuri canke kwari ukwidigadiga nk'uko nyine nyakubahwa umushingamateka Agathon Rwasa yariko arabivuga. Yego. Rwasa ati politike sukusunikwa n'umuyaga, politike ni mu mutwe. Akaba yasavye abanywanyi biwe bose kuguma
batekanye barindire umwaka w'ibihumbi 2027 aho azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Akaba yarahejeje amenyesha ko ibihemu vyamyeho kuva kuri Gahutu Remy, atariko abahemutse bose ubu bari hehe ko bazimye. Yahejeje asaba abarundi bose gutekana birinda bansumirinda. Ayo ni amajambo umushingamateka Honorable Agathon Rwasa yashikirije inyuma yaho rero abona ko abidigadiga ko ngo bamwatse umugambwe atakintu na kimwe nabo bariko baragira muri ino minsi. Ibibera muri politike y'igihugu c'u Burundi rero biraboneka ko irimo iramaramara cane cane. Agathon Rwasa asaba ko hari abatekamutwe, abapfunga kiwani bo mu mugambwe wa CNDD FDD bashaka guhenda abanyagihugu abarundi babereka ko hari ivyo babategekanyiriza ko yoba ari Agathon Rwasa biri inyuma canke ari abo mu mugambwe CNL biri inyuma kugira ngo bace bafata abo bantu babanyuruze. Agathon Rwasa rero akabasaba ko abamukunda bose aba CNL nyankamugayo barindire, babe bategereje, babe bararindiriye amatora azoshike mu mwaka w'ibihumbi 2027 aho azokwitoza nk'umukuru w'igihugu. None bajya bahinyanyura noneho bazovuga ko Agathon Rwasa atarekuriwe kwitoza ku giti ciwe, bazobihinyanyura gute? Ni ingorane zikomeye cane ibiriko biragenda biba. Ku bwa Honorable Agathon Rwasa rero abanyagihugu ngo mutekane, kandi abo bantu baza kubahenda babashuka babahendesha amajambo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye babereka ko hari ivyo mugomba kuja guhindura mutekane, kuko ngo hari abapfunga kiwani benshi kandi bariko barakorera iperereza y'igihugu c'u Burundi, iperereza rya Varisito Ndayishimiye, iperereza rya CNDD FDD n'igisirikare cabo, bakaba bipfuza canke barondera gufata, gupfunga, guhohotera benshi mu batavuga kumwe n'uwo mugambwe wa CNDD FDD. Ibintu birabandanya gukomera, ibintu birabandanya guhindura isura ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nayo kandi tukababwira ko Generale Alain Guillaume Bunyoni arwaye, aremvye, ameze nabi cane, amagara amukitse muri kino gihe, ariko arasaba ko mwosubira mukamutabariza, leta y'u Burundi ikamurekurira akajanwa kwivuza, kuko n'ubundi kuguma ari mu bitaro bikuru vya Gitega aho agwariye aremvye atakintu na kimwe kizima kisununurako, ngo akabasaba rero ko yojanwa kuvuzwa. Arasaba buri umwe wese amwumviriza, buri umwe wese akunda Alain Guillaume Bunyoni kumutabariza, kumuvugira ko akeneye ubufasha bwo kuja kwivuza agasohoka muri ivyo bitaro vya Gitega agwariyemwo muri kino gihe, kandi biboneka ko atazohava atora mitende. Ivyo vyose rero bikaba bibonekaho Generale Alain Guillaume Bunyoni ashitse, biboneka ko ageze habi cane, ageze aho umwansi yipfuza. Aho rero kuri ubu ngubu ariko aratakambira abo yagiye arahemukira, abasaba ko ari bo boca bamuvugira, boca bamusabira kuva muri ayo magara arimwo aremvye, arimwo muri kino gihe. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri,
amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.